Umubesha abakobwa. We ariko asema ngo vyirasiyo njoni. Anataka mupatie franga za raso. Umwana ariko arakwiza umwaka. Je namwiboneye umwana ariko arandirira umugore wawe. Ariko arandirira ambwira ngo kubera iki? Apana siku ya Channy, apana ujya munsi kwa Channy. Ubu ebana. Mujuru kya munaomba tunamusaba hapo na sinzi no kuna ahubwo twicaranye. Chris umviriza. Mugende, mwende basi. Tugende kubera iki? Mwende basi. Utubwira ujya mwana nuwi wawe suwi wawe. Kaka kogota basi. Shimama. Bro, umviriza. Umviriza. Kogota. Kogota mwende. Bakunzi banyishu media. Bakunzi banyishu media kaza. Mwabona ko Chris atanguye no kunyirukana. Atanguye no kunyirukana. Atanguye no kunyirukana kubera atanguye kunyirukana kubera ndamubwiye uko. Toka. Bro. Umviriza Chris. Umviriza Chris. Ni vitu gani? Unakana mtoto na mimi unanipiga. Kogota mwende. Zimyogoro uno man. Ugomba nkubite kandi uri yakana umwana. Uruvuna kandi musanzi wa jina wonyitwa. Ni biki? Bro nakuheshimia. Unaniheshimia ndo maana yake nini uko akana mtoto wako damu yako? Mtu mzima saa wewe na ndevu kunani? Iwe ni vyako. Kogota uko achabwa harisi kwetu baba. Muhiri wacu. Kumbura chabi wanyu. Ulipiga mimba unaishi kwenu? Toka basi. Tugomba twicara. Uzobaza kuwasha ikiti kweli. Ndaye gukubita. Ayitie kwanza. Achiriya. Achiriya. So bakunzi banyishu media unone koze John kandi imbere yanyu ndaramukije bivanye naho muri uno munsi nyene naje kandi abazaniye show ikirori bite Chris meze neza safi Chris mbona nyongeresha ivore we no mujaba none umunsi kwera nje ndi kumwe na kamera ntushaka kumvugisha vipi kwanza mbwira makuru y'imisi ega bwense muranganya ubwenge muri babiri hamwe no yakangamira unyene Dufite ubwenge bwinshi. So Chris vipi none amakuru y'imisi wahorahe ko warugize imisi utaboneka? Kuvuga tuko turafatana nkuko wapi man? Ni kwa kutoria ka kito mukicho. Ngira. Wahorahe none Chris ko wari wapoteye muri no misi. Mimi niko tu hapa none no jaye. Misi teni wari uri kuraboneka. Ndonde urambura. None rimwe cyangwa kabiri none ndabikubwiye kubera ntakonde. Ungene usanga muhira. None utansanze muhira none umva nkenera mubiki. Juge nyansanga ngaje ni muhira. Okay bwana Chris, rero jerewe sinde guca kure bavuga ati kuvuga Mexico kuyamara je ngo ndakubwira cyanzanye. Anya hariho aferi nini yanzanye iwawe. Aferi nyabakinisha. Nishe. Oya ahubwo wunguye isi. Kungura isi bisigura. Isi yungutse kubera wewe. Isi yungutse kubera jewe. Niba sigara ngo isi ni byiza. Wow. Ndome kiyago kiza kuba ciza. Chris wunguye isi kubera ko twara twumvise yuko ufise umwana. Jewe. Yego. Navya na wewe. Yo ni matuzi sasa uri kuri hano ukajewe navya no mu cameraman wawe. Na hari umukobwa ntucu siwe yayiteye wowe wayiteye ariyo. Hama umukobwa gusa rero Chris kibazo gihari nuko wowe wateye inda wamukwevye niyo makuru dufise. Nateye inda jewe. Hari umukobwa urambonana ngaha muri quartier. Wowe mwambonana kira wo mukimbonana. Gusa nuwo twakubona na sio wayiteye. Biri kureta shimama wende. Nimba jija kuzanye haguru kugende. Twatanguye neza Chris acha bitu yayiva ureka tuvugana. Wowe hari umukobwa yambwiye yuko afise umwana wawe kandi umwana wawe ukara kwiza umwaka muri iki gihe. Ako ariga gutambuka. Jewe. Yego. Umukobwa afise umwana wawe. Yego. Yabwiye Chris wo mukamenge cyangwa akubwiye Chris wundi. Murashaka kuba witi. Wanashaka muri mukamenge ariyo ba Chris benshi gusa ariko yambwiye Chris wewe yanyadresse Chris nzi jewe. Chris wewe none ba Chris uzi wewe. Muri teza dusaba Chris banga. Muri teza dusaba Chris banga. Batatu. Hariho Chris DJ. Hariho Chris cameraman na Chris mufundi. Tuzi wewe. Akwambia Chris mimi fundi. Sasa kwambia iko sasa jidanganya sio mimi. Chris umviriza niturinde guca amajambo menshi. Kandi nushaka no kuvuga uburofa ngaha. Ifasi yawe ahantu hawe awangare mu bwo murajenga kwe no bakwe bien. None nkahantu urako ndahakomerekeye. None ari kibazo urakuzanye ngaro aguhamagaye. We nawe pendagi bageni umviriza ndakubwire rero Chris. Bageni kama bisi bipendagi man. Hapa nimekushimia kitu kama bisi bipendagi. Bro.
ibintu vraiment ntabwo ari bose babikunda. Ntabwo ari bose babikunda sawa gusa ariko tubwire ayo makuru uyavuga kwiki uwo mukobwa ari kwakubeshera cyane. Manake nabyo nzisha by'umukobwa nje nk'ibyo mubikuye Chris aterinda. Nama waje bakora abimenye nawe tutabana na Chris. Nukomeye none aho toyitera. Gukomera rero n'ubyo sigura kwari gutera none wowe none ukomeye. Uramaze gutera inda zingahe? Umwana amfasa abana babiri. Chris. Urumva sigo tudakomeye rero nabana dufise rero nje sinkomeye. Wowe nukomeye? We mukobwa rero dufate ko yakubesheye. Gusa rero uribuka ko wabikoze. Ntabuze ibyo muvuga. Chris ibyo nibyo nzi byo. Kutabimenya ni kimwe cyangwa no kuvyirengagiza n'ikindi. Chris uko wavyirengagiza. Mbona kumenga urafitiye n'amasoni yo kubivuga. Wahe umukobwa wahe. Kanyange ntawuzi. Kanyange. Nibagambira naryumvise n'iryo zina. Bwana Chris abahungu b'iki gihe mesheza. Kanyange ntawuzi. Iryo zina rirabaho. Kanyange Arlene ntawuzi. Ngira nabo twiganye nandi hari kera je ko mperwa kuva ku ishuri haze nk'imyaka 6 mvuye ku ishuri. Muri iyo myaka 6 rero ufise umwana w'umwaka. Nanu ruyoya nani. Ufise umwana w'umwaka. Nani ikoroka. We acha kuna cha black yutu ya hivyo. Kabiri bareta ona boy. Kabiri nje biri bareta kaka. Urachana na hiyo. Bakunzi banyisha umezi ya Chris ariko arayikana ariko arakara ko afise umwana wiwe ariko arigwa gutambuka. Twebwe twaravyiboneye. Nuko nyira nuko nambara aga telefone kanje kazimye. Umva Mwe familia yanyu ufite ikibazo nyabaye. Igihe kibazo. Channy mukuru wawe. Yaratwaye inda atangura kuyegeka ku bandi bagabo. Mukuru wanje ni muto yiwanje. Je ntavyonze. Uko mbona ari ufise agasura k'abana. Kuna sema sabe unajua sasa. Lakini ni dada yako, mushiki wawe basi. Sasa kwa dadangu ni kimoja wabikuhusu. Ni wamuteye inda. Ni wamuteye inda. Wayimuteye wese none ko yaciye aja kwishira kuri ya kesi. Mafamilia yenu uko matatizo. Channy aradewe inda atanguye kuyegeka ku bandi bagabo batamuzi. Weye unapiga mimba unaanza kuikana mbele ya watu. Channy na Chris ni Chris. Lakini familia moya. Za kukana mamimba. Mimba za watu mnaanza baba bisiku birefu. Uyu mtana kwetu. Sasa kukutana kwetu ndio nini? Kaka. Pako nini? Sikosiani adabu. Mimi siko kukosea adabu. Ndiko ndakubwira ibintu vyo. Ndakuburira indero no musi wa. Ndiko kubwira ibintu vyo bro. None wewe wayihakana inda. Channy aje kuyegeka ku bandi bagabo. None akesi niyo yari nyeninda vugisha ko. Niyo yari nyeninda. Wewe ni wari kura nkiyiwa. None bijya bya Channy none ngabigaruka kandi gute. Bigarutse kubera ko nawe uri kuri yihakana inda. Afere yo ijya afere yo. Ndakubwira bya akesi bisiguruke. None akesi ni nani? Niwe yari giye kwegeka kwinda yashatse kumurondera. Ni umustar nyene muri kwa munataka kujurikana ndo mukwa munatafuta kujurikana. Ngata uko star na mimi niko star. Kila mtu ni star kwabo na mu vyaki kila mtu ni star. Sikia sasa. Sasa jua nini? Channy apinge mimba na wewe ufike unapinga mimba yako. Baba tusikiwe kosiana. Afere yose ni zinda uravyumva. Tusikiwe kosiana dawa. Oya umwana wawe alikuwa kwiza umwaka. Umwana wande. Bavuze ko uyu isabuni nani? Ntuzi icahi. Ntuzi ikintu na kimwe na omo n'amata y'umwana. Umwana agomba kwiza umwaka. Wiwawe. Wande. Wiwawe umwana wawe. Wiwawe inde. Wewe Chris. Nani mi wapi na wapi? Kanyange Arlene ntawuzi. Yule makanyange ni vyako. Mama wangu anamjua. Sasa kumjua kama kumpresenter. Baba wangu anamjua. Badada zangu anamjua. Uyo mukobwa umuzi wenyene twe ni. Kumbure tubatije Channy. Cameraman wako. Tukiuliza Channy labda hayako anamjua. Jua huko na bisabisha. Wapi? Wapi? Mimi sina Channy. Mimi ni wakwambia si ni dada yako. Ule ni dada yangu. Sawa ni dada yako. Alibeba alikatara alibeba kubebea mimba wengine. Mwenye sio nayo. Hayo yake si azibebesha dada yangu mimba mimi. Akesi. Wewe nayo hauwezi kubebesha mimba dada wa watu mbona ulibifanya sasa? Uko ajifanya pastor na mshauri dada yako unapiga mimba. Tukosiana adabu bwana. Tukosiana adabu. Mimi na wewe? Mimi nikuwa kufanya kipindi. Nikuwa kukosiana adabu. Kipindi nikuwa nikosea adabu. Ndiko ndakubwiza ukuri. Nikuko minduru ngaha. Ndiko ndakubwiza ukuri. Kujya Maria bana bafise ngaha. None waje gukomera induru ngaha. Ushengero ngaha. Umva. Cameraman. Niza telefone yawe yiwanje yazimye. Ejya nimero y'ujya mukobwa nta office. Nizi telefone. Bro, icha kwanza. Subiri kwanza. Subiri. Na yuwa. Ona boy. Vanga msoke yangu. Banzuri nzira. Wose wakatara kupiga mimba ni amani. Usikatara. Subiri kwanza. Wose kusema kupiga mimba. Hauna mtoto. Tumekishaki. Hauna mtoto. Si unasema hauna mtoto. Na mwana ofisi.
Rindira. Wewe nta mwana ufise. Bro, tusikakosana adabu nyumbani sasa. Njoo msinivyukie neza mbele neza. Sawa. Sijashona na mtoto wangu asubuhi. Reka rero. Rindira. Wavuze ko ata mwana ufise. Ko muri hakana ba. Rindira wumve. Ngira uje kumfata uri umupolisi uje kumfata. Nza voilà ntumva gutanguye kuvyemera rero. Numva gutanguye kuvyemera. Uri umupolisi uje kumfata. Oya. None urinze wikenga ko bagufata. Urumva rero uratanguye kwemera ikosa. Umwana wawe man. Damu ni damu mzee. Je ndiko ndabibabwira. Numva tebe no kwita. Allo? Yo ninde? Ndiko ndamutelefona nze. Allo? Umeze neza? Yego. Uri Kanyange Arlene wa mugore wa Chris? Uri wa mugore wa Chris? Chris ngaha turi kumwe rero. Yego. Wa wundi ufitiye umwana. Uri kumwe? Turi kumwe ngaha anya turanicaranye na ronsa haba. Chris wahe. Ubwire ko nkeneye raso. Umviriza. Ahubwo ariko aravuga ko n'umwana wawe atawazi nawe watakuzi niyo ndataza mwahuriye. Yo mubarira ati. Murashwana. Ubwire ko akeneye raso. Ariko arakumva ahubwo nakwishure mubwinshure. Mubaze. Ni sawa. Ize. Chris wahe. Keneye raso. Chris wahe. Chris umugabo wande Chris wahe aba hehe. Jewe ndagutera inda. Nimba ari horo naguteye, n'umupira naguteye. We umviriza nkeneye rasiyo udakeneye ko duswana. Oya, acha tu ya hivyo. Sindakuzi je rugambira nakumvise. Kanyange uravyumvise? Alijui. Kandi rero je nzokuzana. Cameraman nzokuzana ngahaba umwibonere. Je nzomuza. Unatazi nahomba. None murazi ngaha mubesha abantu. Yo turabazi. Cameraman atora telefone yawe ntiya. Iyo ni ndawe barabara. Umviriza Chris. Mtu mwenye ajata kwena Aisha ni juu. Ani juu. Nuko mubesha abakobwa. We alikuwa sema ngo vyirasiyo njoni. Arataka mupatie franga za raso. Umwana ariko arakwiza umwaka. Je namwiboneye umwana ariko arandirira umugore wawe. Ariko arandirira ambwira ngo kubera iki apane siku ya Channy apane ujya munsi kwa Channy. Ubu ebana. Mujuru kya munaomba tuma msama hapo na hapo sinzi no kuna hapo twicaranye. Chris umviriza. Mugende mwende basi. Tugende kubera iki? Mwende basi. Utubwire ujya mwana nuwi wawe swi wawe. Kaga kogota basi. Bro umviriza. Kogota mwende. Bakunzi banyishu media. Kaza mwabona ko Chris atanguye no kunyirukana. Atanguye no kunyirukana kubera ngo ndamubwiye uko. Toka bro. Umviriza Chris. Ni vitu gani? Unakana mtoto na mimi unanipiga. Kogota mwende. Zimyogoro uno man. Ugomba ngubite kandi uri yakana umwana. Uruvuna kandi musanzi wa jina wonyitwa. Ni biki? Bro nakuheshimia. Unaniheshimia ndo maana yake nini uko akana mtoto wako damu yako? Mtu mzima saa wewe na ndevu kunani? Iwe ni vyako. Kogota sasa uko chabwa risi kwetu baba. Imuhiri wacu. Kumbura chabi wanyu. Ulipiga mimba unaishi kwenu? Toka basi. Ndesi mbi. Tugomba twicara. Uzobaza kuwasha ikiti kweli. Ndaye gukubita. Ayitie kwanza. Achiriria. Achiriria. Kogota basi kwenu wende basi kwenu. Bro mutoka. Kwega nawe. Cameraman